Una. 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 Ndabaramukije bakunze ibiganiro vy'isanganiro ndabaha ikaze mu kiganiro ku nama uno munsi tukarabira hamwe ku bijanye n'umwidegemvyo mu vya politike mu gihe himirije amatora mu mwaka wa 2025 hamwe no mu mwaka wa 2027 imigambwe 36 iremewe n'amategeko mu Burundi naho biruko nikibuza ko hariho imwe yidoga ko iburabuzwa mu gutunganya ibikorwa vyayo vyo ku rubuga. None twavuga ko uno munsi ukwidegemvya kw'imigambwe vyifashe gute mu Burundi iyivuga ko iburabuzwa inzitizi ziri hehe ni igiki cokorwa kugira ngo habe icuka ciza gutyo amatora yimirije azobe yizewe na bose ahurikiyemwo imigambwe yose ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro ku nama mwateguriwe na radio televiziyo isanganiro kumwe n'abatumire batatu hari umushinga amateka Agathon Rwasa urongoye umugambwe CNL warigeze no kwitoza ku giti cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka wa 2020 ndakura mu kije ndaguha nikaze muri kino kiganiro. Mwaramutse ndaramukije n'abantwanyi b'iradio na televiziyo isanganiro ndamukije nabo dusangiye kino kiyago kuri uno munsi. Kaze ni gwanyu kandi murakoze turafise kandi umushinga amateka Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana UPRONA n'amashinga amateka ya Afrika y'ubuseruko ni cegera kandi c'urongoye ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Olivier ndakuramukije. Ndabaramukije ndamutsa abo tugira tusangira ikiganiro ariko kandi turamutsa n'abariko baradukurikira muri kino kiganiro. Nongeye kuguha ikaze. Murakoze cyane. Turafise kandi na Francis Rohero yigeze kwitoza ku giti ciwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora aherutse yo mu mwaka wa 2020 ubu akaba aheruka gushinga umugambwe wemewe n'amategeko FP Ineza. Francis ndakuramukije. Mwaramutse neza mwakoze kuntumira abandamukije nabo tuza gusangira ikiyago n'abakurikira kinyamakuru televiziyo ni radio isanganiro. Nongeye kuguha ikaze. Murakoze cyane. Mu kwinjira mu idonido rya kino kiganiro ikibazo ca mbere kamaye ndacerekeze kwa Honorable Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL no munsi harimirije amatora mu mwaka wa 2025 hamwe na mu mwaka wa 2027 ubwo uzokwitaba ayo matora n'umugambwe wawe. Icyo kibazo kirorosha ariko kandi kiragoye. Kigoye gute? Kigoye kuko ingendo tubona niyo ku rubuga rwa politike rukomeza kuzibigwa kuri bamwe bisigura yuko muri icyo gihe abantu badashoboye kwitegura neza kuja mu matora kiba ari kibazo. Ariko urifuza kuzoyitaba? So kuvyifuza gusa ni n'uburenganzira. Uzogenda rero. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riremera imigambwe myinshi. Kandi iryo bwirizwa shingiro mu ngingo ya 19 riremera yuko amasezerano mpuzamakungu mu vyerekanye n'agateka kazi na muntu cyane cyane Uburundi bwateye ko igikumu yose ari mu mabwirizwa y'u Burundi. Muri ayo hariho yitwa Pacte International des Droits Civils et Politiques. Iryo mu ngingo yayo ya 25 riravuga yuko atamuntu numwe akumirwa. Hitwaje ubumuga canke imvo ya politike amashure idini canke ikindi cyari cyo cyose. Honorable Rwasa ariko twashaka kumenya ko uzokwitaba amatora. Niyo ndiko ndaza. Uretse n'iryo baravuga yuko ufise uburenganzira bwo gutora abafise n'uburenganzira bwo kwitoza. Kuri ubwo rero ni wumve yuko umurundi wese afise imyaka 18 no burenganzira bwiwe ko kuca muri ayo matora. Ikibazo kikiza hehe ni inyifato leta igira kuri abo bantu bafise ubwo burenganzira bwo kuja mu matora. Mbega burubahirijwe aho niho hari ikibazo.
nayo kuvuga ngo tuzojamwo ni ngombwa tubwirizwa kujamwo Oli- niba vyumve imitima yabo niba yumvishe yuko ayo matora twese nk'abarundi tubwirizwa kuyajamwo. Olivier Nkurunziza ikibazo ni cyakinda amatora yimirije mu mwaka wa 2025 hamwe nayo mu mwaka wa 2027 uriteguriye kuyajamwo n'umugambwe wawe. Murakoze twebwe umugambwe igituma uriho no kugira ngo bwa mbere mu bikorwa vyayo mu mpera n'imperuka ushobore gutunganya igihugu uri ku butegetsi. Inzira rero yo kujanayo ku butegetsi mwino minsi no kuja mu matora. Rero umugambwe w'abadasigana ntushobora guhara kuja mu matora. Nizera yuko umugambwe w'abadasigana utazosiba mu matora, ariko rero ico dusaba nuko amatora kugira uyajemwe ategezwa kubanza gutunganywa neza kugira ngo uyajemwe, kuko ndiwovuga ngo tuzoje mu matora gusa, ahubwo tubaza ati mbega ayo matora muzoyajamwo igihe rero azobatunganije neza atamyidogo. Nizera ko ariyo twifuza kugira ngo umuntu wese azoyajemwe. Francis Rohero urongoye umugambwe FP ineza uheruka kwemerwa n'amategeko bwa vuba, uriko bitegura gute ubona uzogenda muri ayo matora iyo mwaka wa 2025 hamwe no mwaka wa 2027? Yego mwabanje kuvuga kare muti naritoje nk'uwigenga. Yego Kuba rero uno munsi tugezaho dushobora gushinga umugambwe no kuvuga yuko ico gishara rumva carabandanije. Nubwo yuko nari nakigize je nyene kwera amategeko yari yankiye abigenga kubikora, barababuza. Uno munsi rero nibaza ko twabigize kugira ngo tuje mu matora. Nkuko abandi babivuze kwifuza kuja mu matora ni kimwe, mugabo ko bitegekanye kugira ngo bigende neza ni kindi, kandi ni naco gikuru. Abantu rero barashaka kwifuza ikintu mugabo kikanka gushika kubera hariho byinshi by'intambamye. Nibaza ko twaje muri kiganiro kugira ngo tubicijya nino turabicoshobora gukunda kugira ngo ejo canke hirya ejo mwe n'imyidogo tuba turiko turumva hirya no hino igabanuke canke ishobore no kuvaho. na cyane cyane reka ngaruke kwa Honorable Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL uno munsi ibijanye no kwidegemvya mu vya politike mu gihugu bibona gute? Ntako byifashe muti gute? Uraba imigambwe mwavuze nka 37 n'itandatu iyi ishobora gutunganya amanama ningahe ni mparugwa umenga hariho umwana n'ikinono kuko hari abitiranya ibintu kandi kuko bafise intumbero kanaka bagomba gushikako. Uyu munsi umugambwe uri ku butegetsi wumva ko byose wowe birekuriwe muga kwindi migambwe kugira ngo ugire ico ushobora gukora ubanza kwemera ukaja munsi yawo ukaba ari ugutegeka ivyo ukora n'ivyo udakora. Umugambwe uteye ku wundi mugambwe niko tubibona. Iyo rero utagiye muri iyo ngendo uraba amahoro barayakubuza ku ruhande rw'iwawe vyifashe niyo mpamvu umugambwe CNL gushika no munsi bawuburabuza ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bukora ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa by'umugambwe CNL bihagarare. Murabizi twaratunganije ibikorwa mu mwaka uheze ibikorwa bigenda neza mu mutekano ntangere mugabo kubera akagwi k'abantu umugambwe uri ku butegetsi uri kurakoresha umushikiranganje w'intwaro yo hagati afata ingingo zitari mu bubasha bwiwe. Aho kagwi k'abantu nakahe nakagwi k'abantu bashika 10 bavuga ngo nibo barongoye umugambwe da umugambwe CNL abo bantu ngo kubera abo ngo ivyo ngo bamwandikiye bataduhaye kopi nawe nyine ataduhaye kopi ngingo zavuye mu makoraniro kaminuza ngo arazifuse. Ivyo ibwirizwa rigenga imigambwe ni ibintu bishobora gukogwa n'igisata gicimanza za leta muri sentare nkuru y'igihugu. Mugabe ivyo arabirengako akatwagiriza ngo twakurikije amategeko ariko arayahonyanga nawe. Ivyo nkuko umenga ntibihagije aca arinamura ati mbere ibikorwa byanyu vyose ndabihagaritse. Bahagaritse ibikorwa canke amanama? None mu bikorwa amanama si kimwe mu bikorwa. None uhagaritse yuko abantu bashobora kubonana bashobora kuvugana nk'umugambwe uwo mugambwe wumva wote ntambwe gute?
mudashaka kugira amanama mu mapermanence yanyu mudashaka kugira amanama ku bibuga uwo mugambwe woba ari umugambwe uriho canke woba ari umugambwe uri ku rukaratasi gusa ivyo bitihwe iyo ngingo yo kuvuga ngo arahagaritse ibikorwa uko mwibwirizwa rigenga imigambwe vyanditse ingingo nk'iyo ntishobora kurenza amezi 6 kandi nayo nyene yayifashe atacaha na kimwe yagiriza umugambwe yavuga yuko hariho ukutumvikana hagati yanyu bisaba yuko mu bitorero umuti mwamara bitorero umuti kutumvikana ivyo bisigura iki ibwirizwa ko rivuga yuko kugira ngo hagarike umugambwe kuko ari ibikorwa vyawo uwo mugambwe uba wagaragaye yuko uri kurahungabanya umutekano uwo mugambwe uba wanyuranije n'umutekano w'igihugu none ivyo byose wumva bihuriye he nuko wewe na mugenzawe mwamufise amatati hagati yanyu amatati nashobora kwadukamwe injyane zihungabanya none ni imana ngo uvuge ngo ko hari amatati ko mutumvikana ejo muzocana amazosi none kwa ayo mezi yaheze ko hagiye ko nayandi abiri ivyo yavuga ko atabiraba ikiringo kiraheze giheze tuvuze tuti rero ingingo mwafashe ubu nta gaciro zifise ngoya nubundi akaguma azibira fata abantu mupfunge gira gute none ga ni benshi cyane barafunze abantu mu rugombo barafunze abantu ingozi hirya no hino mu gihugu abantu barafatwa ngo bari mu nama ngo kubera bahuye bakaganira cyangwa bahuriye kuri permanence bagiye gukora isuku ngo bari mu nama ngo itemewe n'amategeko ibintu hamwe n'ivyo permanence y'umugambwe wemewe n'amategeko n'ahantu abanyamugambwe bakorera buri munsi wose bashatse mugabo bakabikora amasaha yo ku murango habona twebwe nta bintu turakora nka bimwe twumva urongoye umugambwe CNDD-FDD bagenda bagatera uhagarara mu gihugu bakavyura abantu saa 8 y'ijoro ngo baje kumwakira ivyo twebwe ntavyo tugira mwavyumvise he ni heshi cyane mu ntara ya Nkakarongo intara zose mu Cibitoke Ingozi Makamba Ibururi Muramvya hose za Karusi hose ivyo nivyo byari guhanwa mugabo kubera aribo batwara ivyo nta ngorane rero kandi undura ejo bundi turavuze tuti burya buno Burundi twitegereje aho bugeze amasezerano yarusha arakwiye gusubizwa agateka akubahirizwa agakurikizwa kuko ubugunge no gukumira nivyo vyazanya akaga muri kino gihugu uno munsi nivyo twibereyemo si bya bindi ngo ko kwitwaza ngo umugambwe ngo waratsinze shako waratsinze 100% ingingo ya 16 yibwirizwa shingiro ivuga yuko mu gushinga leta ubwirizwa kubona yuko abantu bose bayibonamwo none ushinze leta igizwe n'abantu bava mu mugambo umwe barundi bose baba babibonamwo by'ukuri ingingo y'141 yibwirizwa shingiro iratomora neza yuko mu bushikiranganje mu kugena abantu mu mabanga yo hejuru ko hisungwa ubutandukane bwa politiki ubutandukane bw'amoko ubutandukane bw'intara abantu bamukamwo mbere n'igitsina mu butandukane naco nyene bakagifata mu birabwa uyu munsi twogenda tukaraba muri ubwo bushikiranganje butandukanye twosanga ivyo byubahirizwa ntituza gusanga ari umugambwe umwe mvuze ku ruhande ubwo kuvuga ati kwisunga ubutandukane bwa politiki ntituza gusanga ari umugambwe umwe none ivyo uri kurabikora abantu bakavuga ati nyabuna ibi bintu ejo hirya yejo birashaka gutera izindi ngorane mu gihugu reka dusubire ku mushinge w'ibi byose abantu ngo abo bantu ngo sinzi ko ijambo terroriste mu kirundi ryo bari hari ngo ni imigwi y'iterabwoba umuntu uvuze ko hari umuntu ari mu migwi y'iterabwoba ni wa muntu n'uwundi bahuye akamwica ntawuza kuburana urafashe rero umugambwe wose naho twofata abarundi bahaye amajwi CNL nimba ivyo batangaje ari byo
arenga umuriyoni abo bantu kavuga yuko abantu numugwi w'iterabwoba abo bantu uyu munsi bocibwa amazosi inyungu igihugu cokuramo niyi rero mu by'ukuri uburenganzira bwa politike novuga nti buravugwa ku karimi mugabo mu nyifato mu ngendo mu ngiro n'ikindi kintu. Olivier Nkurunziza reka ngaruki wawe urongoye umugambwe UPRONA usanzwe unicegera cy'urongoye ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi uno munsi ibijanye n'umwidegemvyo mu vya politike mu gihugu bibona gute? Murakoze cyane ngira imana ko turiko turaganira umushinga amateka Agathon Rwasa ari ngaha kuko ibibazo byose twokwibaza kwico cha liberté politique kubimwega yahejeje kubivuga kuko hari byo byari kungora gusigura ariko wabibamwo arabizi ako mpereye ubwa mbere ko amaye casquette zibiri kuca umugambwe w'abadasigana umugambwe w'abadasigana ku kibuga twe turagenda nta muntu aratuburagiza zingora umugambwe SNL uvuga mwoho ntiziba ndaca kubarira ukuntu bimeze urugero maze kubonako ngize inama ku makomune au niveau ya chef-lieu de la province tukagira inama au niveau ya chef-lieu ya makomune aho ku migwa mikuru ya makomune aho nta muntu atugora ngo atuburagize mugabo duteye tuja mu mitumba aho niho hari ikibazo gikomeye bigenda gute abakuru b'imitumba ugasanga umukuru w'imitumba naho musitantera yaguhaye uruhusha canke zone aranse ico ni ikintu gikomeye tuvuga duti yaba nabagomba no mu ihuriro ry'imigambe twama tuko turavuga duti kugira ngo abanywanyi bacu bari ku mitumba rero tugize inama guhera ku ikomune akaba taho tujugwana ku mugwa w'inkuru w'intara akaba tugina muga twinjira mu mitumba abantu bakarara ntibuca ico nico kintu gikomeye kandi nico kimwe twavuze duti nico kintu cyo guhagurukira kugira ngo abantu bo ku mutumba bumve ko umuntu wo ku mutumba afise uburenganzira bwo kugira inama no kuvuga ko uwo muntu aba yaje ku mutumba cashobora kuza bunda subiye yashobora kugira ibibazo naha rero twe tuvuga ko ico kintu cuko amanama y'imigambo kuntaba gushikaho nta muntu ariko turiko turatera tuja mu mitumba twama tubona ingorane ukabona umukuru w'umutumba arabujije abantu inama akayibuza mwaha uruhusha na mustanteri mwaha uruhusha ni wamubaza ukarinda gutelefona hari iyo ushobora gusanga ubu rero mw'iyi minsi ikindi mbona sinovuga ngo ivya liberté politique twabivuga cyane kuko imigambwe myinshi ntiyari ku rubuga ubwa mbere ibituma imigambwe myinshi itaja ku rubuga n'uburyo hari ikibazo c'uburyo ubu rero imigambwe ushaka kubibona neza ko no liberté politique imeze mw'iyu mwaka turiko turatera tuja mu matora ndabizi neza igihe uzoduhamagara mango nkaya ukatubaza ati mbega bimeze gute nawe uzoba wavyimviye niho tuzokubwira ati bimeze neza cyangwa bimeze kuko ndazi ko imigambwe myinshi igiye kuja ku rubuga kurondera abanywanyi ku kibazo c'umugambwe SNL natwe mu ico twama tuvuga duti iki cyo kibazo ese cotora inzira ese byohagarara kuko intwari bigiyemwo umugani yavuze ngo hakajamwo ngo bakoresheje abantu bo hagati mu mugambwe bagatera ingorane nahareje nama mvuga nti nico kibazo mu manama twama tugira umushinga amateka Agathon Rwasa nasiba kukivuga yama ariko arakivuga mushikiranganje nawe akavuga ati reka nyabo na bimeruko niho umuntu yaba yumvira mbega ubupfindo bw'ivyo bintu burihe ni kirero umuntu gitobora kugira ngo gitore inyishu ejo abantu baje mu matora ata wanje wangura nico twipfuza kandi cofata inzira ariko nk'icegera c'urongoye urunani rw'imigambi yemewe ihuriro ry'imigambi yemewe n'amategeko mu Burundi n'igihe migambo yari kiraboneka ku rubuga imigambwe iri ku rubuga ni mike cyane wa mbere uri ku rubuga n'umugambwe CNDD-FDD kuko urafise uburyo urafise abakozi ba leta benshi urafise iki undi mugambwe wari ku rubuga imbere yuko bawuhagarika wa n'umugambwe SNL wari ku rubuga imbere yuko ibikorwa byayo bihagarika n'umugambwe w'abadasigana turi ku rubuga turagenda mu ntara nta kwezi guhera tutari ku rubuga
iyindi migambwe rero sinoyivugira cyane ngo ndabibaza ariko mu nama babura amatari batanga turiko turaganira baravuga bati tubona imigambwe mike ku rubuga ni kubera iki mutari ku rubuga ikintu ca mbere ni ico imigambwe hari itagira uburyo hari itagira iki iyo rero uri ku rubuga niho ivyo vya liberté politique uvyumva niho ubona ingorane ziriho nayo rindereye go buca uja ku matora ico kibazo baguhamagaye kukivuga ubu uri kurabesha kuko kirakugora ushobora kuvuga ivyo wumva cyangwa vitabona yego reka nje kwa Francis Rohero arongoye umugambwe mushasha umugambwe FP ineza Francis Rohero mu bijanye n'umwidegemvyo mu vya politique umuntu yabivuze bikubwira iki ubwa mbere je nagomba kugaruka kuri kahise kuko sinibaza kwibi biriko biraba mu gihugu biraba ico novuga CNDD na CNL uravye igihe imigambwe isubiriye gukora mu Burundi aho imigambwe yemerewe vyarabaye hagati y'umugambwe wari ku butegetsi ico gihe UPRONA n'umugambwe wari ukomeye ico gihe mushasha witwa Frodebu mu myaka y'2003 hari hakomeye ku butegetsi umugambwe witwa Frodebu waragize ivyo bibazo n'umugambwe witwa mushasha wari uje witwa CNDD-FDD mu nyuma aho umugambwe utahiye witwa FNL warurongowe na honorable ari ngaha waragiranye ibibazo n'umugambwe wari utwara ico gihe witwa CNDD-FDD bibandanye n'ubunye witwa SNL nukuvuga yuko umuntu agiye kuraba hariho ikibazo hagati y'umuntu abatwara n'umuntu biba bigaragara yuko ashobora kumusubirira ariko araduga mu vyerekeye politike ikibazo rero jewe mba ngomba kugikura ku bantu cane kugira ngo turondere iyo biriko biraja twebwe tumaze ukwezi twemerewe tumaze gusaba kugira inama rimwe kandi twarayimenyesheje urongoye igisagara yaravyemeye ngo yuko nta buremere burabaho kugira ati bajya tubabuze urumva ico biba bivuga simpakanye yuko ejo FPI neza igiza higera ivyo vyoba kuko niho ntahura igituma biba tuba mu gihugu mu Burundi ahantu umuntu yaronse ubutegetsi bwa politique afite ububasha bwose bushoboka aya mategeko bari baravuga umusekonyora batubwiye ati hari itegeko rivuga iki hari itegeko rivuga iki ayo mategeko ariho none ni kuki IPRONA ikiri ku butegetsi itayakurikiza ni kuki Frodebu ikiri ku butegetsi itayakurikiza uko ameze ni kuki CNDD itari ku butegetsi iri ku butegetsi itayakurikiza uko ameze mbega niki kitubwira yuko ejo uwundi yohaja yoyakurikiza ko abandi batazo bariko bararira ukunyene byashobora kudutuma rero tuja kure abarundi benshi bariko baraja muri politique harabuze ikintu cyo kwigishwa umuntu wese yabaye umunywanyi w'umugambwe yumva ko ica kamaro no kugwanyira gushikira ubutegetsi hanyuma bushikiriye akabukingira iyo tugiye kuvuga ivyankenerwa muri politique bimwe mvuga nti programme kwiyumvira ingene ibintu biza gukorwa mu gihugu imigambi iyo migambi usanga mu migambwe bitigera bivugwa aha turashobora kumara iki kiganiro isaha yose mukanaduhamagara twaje kuvuga ivyo bijanye n'ingene abantu bafatana mugabo tudatahura itandukanyiro riri hagati ya SNL na CNDD-FDD abantu bayirimwo n'abantu benshi bavukana bazinanye babanye ku rugamba mugabo no munsi bariko bapfiki nico cyo kumva yuko umuntu afise ububasha agira ati sinshaka kundanyegera ejo yobunyaka igihe rero ivyo bibandanye bigaruka ku kintu twe turiko turavuga hatabonetse inyigisho zisigurira abantu icari c'umurongozi ejo umurongozi aza kurongora iki gihugu ingene yoba ameze igituma afise umutima kuko umutima w'umuntu mvuze ejo bagira ati umutima ni iki nico kigaragaza ubuntu bw'umuntu kugira ngo yumve ko abandi bameze nkawe yumve ko abantu ico yifuza no ari cyo bakeneye ubwo burenganzira bose baraburirira yavuze honorable Rwasa ati intambara zagiye ziraba kuko abantu batahabwa uburenganzira nizere ko aba bari ngaha anye bo butanga sinzi nabo niko mu migambwe yabo babutanga kuko biragaragara yuko n'abarongoye imigambwe imwe bari ntayegayezwa aho bari kirazira abanywanyi babo ntibabavugana honorable Rwasa ikibazo wavuze Francis Rohero reka ngenda tujaniranye ati hari igihe usanga mu migambwe nabo nyene badatanga ubwo burenganzira iwawe byifashe gute
icyo kibazo abantu barakunze kukivuga ariko kuri senere gusa ariko icyo kintu cyitwa uburenganzira mu mugambwe ni giki umwidegemvyo mu bya politike mu mugambwe imbere yego ubwa mbere na mbere iyo ufashe abantu ukabinjiza mu mugambwe ku nguvu aho uwo mwidegemvyo ntuzopfubayeho ni hahandi uyu munsi umugumyabanga yubahutse kwicarana na Rwasa batangura kwibaza ngo ujya we mwari byagenze gute je no gwakarorero igihe kimwe nari niviriye muri commune wacu ndiko ndamanuka Bujumbura nca hano kuri station kugira nweshe igitoro hari umuntu sinari ndamuzi arabwira abo twari kumetije ndipfuza kuramutsa ujya muntu ntagorane araza turaramukanya aranyidondora sanga n'umuntu base wabo mama wiwe se wiwe nabantu barabagenzi bane inshuti kera abantu tutaratatana ntangura kumubaza amakuru yabo bantu nta kindi kintu twavuganye nta vya politike twavuganye mugabo tutuvanye inkuru numvise nuko baciye bamusumira igitambara mu maso bacana ahantu barahonda baragira gute abonye ko agiye gufata inyabona basi nimundeke mfe mvutse amati none ubu none kabisa je ko twaramukanije nujya muntu je njaminduka mama wanje ntimuzi ivyo ajejwe mu mugambwe data wacu naka ntimuzi ivyo akora naka ntimuzi none kuba twaramukanije kubera data imbere yuko yitaba Imana yatugete uwo muntu nimwahura twabanye neza yari umugenzi muze muramukanye muze mubwire ingorane zanyu ari cyashoboye azobafasha ico none je ndakizire kugenda akorona karorero kamwe ndaguhaye mu bundi bwishi umugana rimbagiye wawe mu mugambwe indani none haraho urumva mu mugambwe senere umuntu avuga ngo Rwasa je namubujije kuyaga n'uwundi muntu namubujije kugira ikikugira kiye oya ahanini ya ingorana ahantu ziri iyo abari ku butegetsi bashatse kuryanisha abandi babumvisha yuko uburenganzira bwabo atago bafise kangaruke kwa Francis cyozuriya hanyuma mwebwe namwe tubagirira ukuna kuri reka tugaruke kwa Francis turaza kuzigaruka reka tugaruke kwa Francis Rohero yarafise ijambo yego urakoze cyane nero naringize nti ingene twigisha abantu mu migambwe usanga rero ahantu henshi ibivugwa n'abandi mu migambwe ugiyeyo usanga batigisha kubaha abandi barashobora kubaha umukuru w'umugambwe wabo bagasonera bakavuga ati kirazira ibiri ngaha ni ntakogwako mugabo bakababuza gusonera abandi ivyo batubwiye nka Olivier avuga ati ku ntara urashobora kugenda bakakwakira mugabo ku mutumba baje ba ku mutumba bigishwa iki kuko none bo bikora barafise ububasha bwo kwanka inama mustanteri yemeye guverineri yemeye bakayanga Francis uvuze ko bigisha abandi mu migambwe indani kudasonera abandi ubifatiye kuki kuko ndabifatira kubigaragara iyo umwana mu gihugu mu muryango afise inderombi ukabona ko agira ibintu ejo akabisubira nuko muhire wabo batamuhana nuko batabimubuza twese ivyo turabibona nubwo yuko ibintu biba muri iki gihugu biva ku nyigisho ziba mu migambwe abantu ntibabwirwa ama programme ntibabwirwa ibintu bijanye n'ubuntu ingene basonera bene wabo ingene bakunda igihugu cabo baza ko gukunda umugambwe ariko gukunda igihugu umugambwe wabo wawusumbisha igihugu kandi benshi birabagarukako turibuka abantu benshi babaye mu migambwe iri ku butegetsi bagitonye baba bamerewe neza iyo migambwe iyo iba ibegeje inyuma nibo baba bambere kurira ko bamerewe nabi kubera bya bindi nyene bigisha bari muri iyo migambwe urumva rero niho nufatira nti uno munsi ibintu vyigisha mu migambwe si vyiza twaratakaje ubuntu turatakaza ico bita ubushinga nahe turatakaza ubugabo ya mico myiza y'ikirundi turayitakaza imigambwe yigisha urwanko yigisha kubabaza abandi kuko gushikira ubutegetsi bibaha ububasha budashoboka butuma bumva yuko uwundi kizira ko yegera igihe rero muri ibi biganiro mutaduhamagara tuza kuvuga iyo mico tuvuga ingene abantu bashobora kumvikana tuvuga ingene ibibabaje abantu kuko ibibabaje nibiki
bakeneye akazi nabo bibaza bati mu kugwanyira umugambwe niho tuzokaronka sivyo akazi bazokaronka kuko habaye investissement hakaba ko ivyo bintu bishigwaho nako akazi kabonetse nikagenerwa abantu bamwe abantu bose barakaronka muga yumaze kubahenduka babwira ngo nije nzobahiki uburi kurababesha baca banka abandi ivyo bintu rero bitugarukako tugatakaza ubuntu ikibazo rero no musi gihari ntikiri hagati ya CNDD na CNL ntigiri hagati y'umushinga ntaye Rwasa n'abarongoye CNDD gihari kubera bamwe bose bafise ubwoba bwo gutakaza ivyo barimwo kandi igihe bizobandanya uko onye ejo bizobiriko bivugwa ku bandi kandi ntibizohera Francis Rohero uretse ubwo bwoba abantu bafise bwo gutakaza ibanza barimwo nizihe zindi ntambamyi ziri mu mwidegemvyo mu bya politika mu Burundi mu gihe himirije amatora zihera aho nyene zica zikurikira ibintu byose igihe abantu bafise ubwoba bwo gutakaza n'akantu gato yibafise ubumva ntibemera yuko ugira inama ibatera ubwoba nabivuze nti kuri senere ejo n'undi mugambo ushobora gutera imbere jano hasi mu bintu bisanzwe umuntu wese aguteye ubwoba unyaruka ahubwo kumubuza kwabandanya kuko bibazo uti arantwaye ikibanza ivyo rero bishobora kubuza byose ni bibiriko birabuza iterambere y'ibijanye n'ubutunzi mu gihugu ni bibiriko biraba byose usanga abantu bashobora gushigwaho mu mabanga batayakwiye kuko berekanye ko bakunda ico kintu gusumbya abandi ugasanga nk'akarorero uno munsi umuntu aciye ubwenge ari muri UPRONA ari muri senere ari mundi mugambwe ntibamuhaye amabanga kuko baramutinya kuko ataje nk'ivyo no kwita hagati yatwamugina gupfukamira barongoye ivyo niko vyamye mu bihe byose by'iki gihugu sivyo ko biraba mu kwira CNDD igihe hatabaye ugusabikanyiriza neza igihugu ngo gitere imbere abantu kubera ubwoba bwo kubaho baja mu migambwe bumva yuko baharonse ico no kwita inkinzo yo kubaho ivyo rero bizokwama bizana intureka igihe ubutunzi bwo kwiteza imbere abantu bagashira imbere ama programme y'imigambwe bizotuma abantu bumva yuko kuva mu mugambo kaja mu wundi kureka imigambwe gakora atantambamye bizana Honorable Agathon Rwasa uno munsi nize ntambamye ziri mu bijanye no kwidegemvya mu bya politika mu Burundi na cyane cyane muri kino gihe himirije amatora icambere nuko amabwirizwa tubahirizwa kuko mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera imigambwe myinshi kuki intwaro ishaka ko tubaho nko mu gihugu kirimo umugambwe umwe aho niho hambere bipfira hanyuma nkuko mugenzanje yarabivuze je naregeze kumva ubutwara CNDD umenga hari Buganda abwira abanwanyi biwe ati umugambwe nico gihugu igihugu niwo n'umugambwe ibaze rero imiliyoni 10 na zingahe z'abarundi uvuze ko igihugu ari umugambwe wiwawe abandi baciye babiki rero amategeko mu gihe cyose atazoba yubahirizwa kuko amategeko ariho kugira ngo mu butandukane bwacu adufashe dushobore twese kugenda mu nzira imwe dutumbera ikintu kimwe tuyirengagije rero niho bica bicangana niho wa wundi uburenganzira bwiwe ubumwima umugambwe uremewe n'amategeko wemewe n'amategeko hari ibikorwa biri mu ntunganyo yawo ushobora gukora misi yose hari n'ibindi ushobora gukora mu biringo kanaka by'igihugu wewe uwo mugambwe wawemeye kuko ayo mategeko ngenerwaho yawo uyasuzumye ukabona niyo mugabo ashatse kwashira mu ngiro wewe ugacuza ukabintambamye none wemeye ivyo utazi ayo mategeko ureka ayinani ufate amategeko y'igihugu ubu twoja kuraba nk'ibwirizwa shingiro rihonyangwa kangana iki n'abategezi imigambwe yemewe n'amategeko hageze ko bakora inama baramenyesha ntibasaba uruhusha mustanere akavuga ngo nta ruhusha ndaguha umutegetsi yari akavuga ngo nta ruhusha ndaguha umuntu akinamura ngo ngitwara ngaha nta gikorwa na kimwe cyo ngaha wewe unkorana urumva amategeko aho nyanzwe atubahirijwe ebye ingorane ziba zadutse hanyuma hari cyo Francis ngaho yakoze ko kijanye n'ivyo abantu bigishanya mu migambwe icyo kintu kirakomeye iwanyu mwigisha kandi kirateye ubwoba iwacu twigisha yuko kizira kikaziririzwa kuja mu nduru tubavuga tuti niyibize nawe iyi mifu ugusotoye ntiwemere kwa gushikana
iyo ashaka no nimba ari kuri uko itonde umubise nimba ari uko Agathon Rwasa ni kubera icyaremwe abantu hari icuka kibe umugambi wanyu none sinakubwiye erega umugambi uri ku butegetsi ushaka kubugumako gushikaho ibihe bizoherera ku isi ukoresha iburyo bwose rero none ibintu bidehe umunyamabanga mukuru wawe yarivugiye ngo yambwiye ngo ninjire muri CNDD-FDD ngo canke umugenzi wa CNDD-FDD ngo atari uko ngo bizokurikira ngo nze nakirize yombi bisigura iki yabivugiye yemwe yarabivuze gose yabivugiye muyinga ni washaka kandi ku murango izuba riva tureke n'ivyo urumva uyu munsi amatwa asumira ngo ejo ngo canke hirya ejo ngo bazogira kongera abo bantu abantu abaye abo nyene bigumura bari mu mugambe sene ngo bazobatiza abapolisi benshi ngo bafate ngo amapermanence ku nguvu nibiki none nkaho ugize ati wohiriza amategeko wovuga gute yuko uzi wemera yuko nakarongoye umugambwe ayo mabwirizwa ayo mategeko yo mugambwe uzi neza ko ikoraniro kaminuza ritumwa ko n'umukuru w'umugambwe mugabo wewe ugakoresha igikenye ngo reka abantu bose ngo wewe nimugire ibi byitwe ko ikoraniro kaminuza hanyuma ngo bica bigenda neza ejo bundi kubera izi mvugo nyene z'abatware betu bironderera kure wewe wanditse erega iyo umuntu avuzeho umuntu ashaka kuvuga ati oya ntavyo navuze uranditse uragirije abantu yuko bakorana n'imigwi y'iterabwoba aho burya ntuba wategetse wewe uri umutegetsi niyo mvuga nti abatware nibaze barapima amajambo bakoresha haba mu nyandiko haba mu mvugo ingaruka y'ivyo itariki 20 we yanditse ivyo itariki 17 itariki 20 urongoye ugwaruka muri butanyerera acagenda ikiremba muri CNDD-FDD acagenda ikiremba akoranya inama muri lise kiremba noro ati rero uyo Rwasa amajambo yakoresha nayo nosubiramo ngaha arateye isoni ati ejo turamushira kwa maboko aca dondagura n'indongozi za senere mu karere atabo imbonera kure nzozituma ati sugufata gusa bibaye ngombwa no kuhereza baheze bakorana n'imigwi y'iterabwoba none nk'ivyo iyo biriko biraba uburenganzira wewe wumva bwoba buri hehe za nyigisho rero aho kuja kwigisha imigambi baja kuvuga abandi kandi bakabavuga nuko batari reka tuje kwa honorable aho rero ni ngorane mu vy'ukuri mu gihe tuzokwitwa ngo turi muri politike tudashobora kuvuga imigambi tudashaka kwigisha abo turongoye titwifuza uburundi bumeze uko twifuza kuzokurangura ibi twifuza kuzorangura ibi reka tuzoba turiko turatesha umwanya abantu ni hamwe gusa tuzokwama turi honorable turahagera reka duhe ijambo honorable Olivier Nkurunziza nk'urongoye umugambwe w'UPRONA nize ntambamyi ziri mu kwidegemvya mu vya politike aha mu Burundi intambamyi zigoye abarundi zirasa bazivuze benshi zirasa Francis we yazigiyemwo we biramworohera n'umugambwe mushasha natwe twatwaye igihugu iyo turiko turazivuga abantu bavuga bati wewe igihe mwatwara zashika muri mugabo we ko yagira umugambwe mushasha arafise uruhusha bwo kubivuga ariko twebwe ariko izo ntambamye by'ukuri ico twe twovuga gikomeye nuko umuntu avuga ati jewe ngira ngo ko ndi kubitegetse sinzobuvako ikindi ca kabiri bakivuze nico cyo kubura ivyo abantu baza kwigisha abantu bakavuga abantu bagatukana ntibavuga imigambi ya politike abantu bakavuga bati wowe uyu muporona ntazaha umusendede ntaza utari ku butegetsi nawe akavuga ati ngo dutegezwa kubakuraho vyanka vyakunda ku nguvu ugasanga rero abantu tugiye mu bintu vya confrontation na honorable Rwasa namwumvise ariko arakivuga ni ibintu vyatugiyemo twese ariko aravuga ngo utemeye guca bugufi munsi y'umugambwe uri ku butegetsi ntimukorana naco nyene wocumega twe turi ku kibuga twemeye kuja muzi oya abari boca bakomeretsanya bagakubitana niyo mico abantu bakwiye kuraba vy'ukuri kuko ikintu ca mbere gihambaye
mbega abantu bakuranye gute uravye cursus y'abantu kuntu bakuranye bagendanye gute kuko urabe abantu benshi mu gushinga imigambwe cyangwa gushinga ikindi kintu cishiramwe nuko usanga bapfuye ikintu ugasanga mwari hamwe mu gitangura hanyuma mwagera mu ibarabara kuko we utemeye uburongo ubona bati nanje ngiye gushinga uwo muntu nimba yari umudasigana akagenda gushinga ubundi mugabo nta yindi rora afise nuko ivyo uri kuravuga azokwama bituka cyangwa ubundi nawe ari kumunda avuga ati ko yavuyemo nande nzomukomesha niyo ni intambamwe ya liberté politique ukuntu imigambwe yavutse mu Burundi ukuntu imigambwe ivuka mu Burundi aho usanga umwe kuko yiyonkoye ku wundi atayindi rora afise atari ukumugwanya hazoja atari ukumuturubika ugasanga rero yarataye na programa politiki nivyo nyene biri mu bintu bikomeye cyane biduhanze tutabona neza ukuntu bizovuka ivuka ry'imigambwe usanga ngo umwe yari umudasigana cyangwa undi yari umufrodeu cyangwa undi yari umusende dakacagenda akavuka cyangwa undi yari FNL abandi bagacika abasenere ugasanga abo bantu ubu nta kindi mu gihugu bajeje bavuga bati nukumukurikira nukumwiruka ko nukugwana nukumuburagiza hakaca hajamo rero inzankano n'inzigo zo kuvuga ngo uwo muntu nzomwereka ko jewe nkomeye gushika ibirenda ndabona navyo nyene n'intambamye ikomeye cyane ikindi naco nakivuze no gusuzugurana abantu bagasuzugurana kavuga ati umuntu ari mwaba abantu nandabagaye ntaco bamaze naba ntaco bamaze ubundi nawe akavuga ati ceko rero nanje nzokwereka kusuzugurana ndakwereke ko nkomeye ivyo bintu biratuma ugasanga ibintu biratugoye rero igikomeye no munsi dufatiye kubiriho uno munsi kuko ubu n'uruvanda gatiranye kuko turiko tuja mu matora abo bantu ntitubihindura kuko niko vyatanguye ikintu cyari gikwiye gukingira abantu na mategeko turaja kubigaruka ko Olivier n'amategeko reka tubibutse ko tukiri mu kiganiro ku nama turiko turabira hamwe ibijanye n'umwidegemvyo mu vya politike mu gihugu cy'u Burundi mu gihe himirije amatora turacari kumwe n'abatumire batatu honorable Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL turi kumwe kandi na Olivier Nkurunziza umushinga amateka wo muri Afrika y'ubuseruko kandi anarongoye umugambwe w'abadasigana UPRONA hamwe na Francis Rohero arongoye umugambwe FP ineza kubganyu none ubu muri ko muraraba reka iki kibazo mayenda cerekeze kwa Agathon Rwasa ni igiki cyokorwa kugira ngo nukuri mu myiteguro y'amatora aza yo mu 2025 aza gende neza hurikiwemmo na bose kandi yizewe n'abanyagihugu ivyo kugwa ni vyinshi ariko icambere na mbere nuko umwe wese yo kubahirizwa mu burenganzira bwiwe imigambwe iriho yemewe n'amategeko reka iyo migambwe ikore urubuga rwa politike gugururirwe imigambwe yose aha rero cyane cyane novuga nti kubitwerekeye nk'umugambwe CNL umushikiranganje wo hagati w'intwaro mu gihugu nahagarike akagatotezo ariko aratugirira kuko ubu Burundi si citiranwa cy'umugambwe uyu canyuriya ntivyabayeho uyu munsi naho bo bigerageza ntibikunda ntibishoboka nejo ntibizoshoboka uburundi buzoguma ari Burundi kandi tuzokuma dutandukanye jewe narutse mu Burundi hari umugambwe wari umugambwe y'IPRONA ni washaka twese twarabaye abadiridiri yego jewe kando travail ya mbere nagiyemo n'umujerere niga mu mwaka w'icenda mugabo ndavye ukuntu iyo kambi twari turimwo abari baturongoye ukuntu bavyifatamwo vyantumye nibaza cane babafata gute oya harimo ibintu ubona ko harimo akarenganyo gusuzugurana yo nyene bavuga vyatumye mvuga nti jewe sinzobandanya milita mu mugambwe ukiri muto yego ndabivamwo muga sinavuze nti ndavuyemo mugabo nagenda dohora buke ndateba nyene yabakure mugabo bavuze ati ari igikorwa kinaka wodufasha ntaragenda nkakibafasha ko navuga nti ku neza ya bose nta ngorane mugabo kumva yuko nuguma ndi wawunda shushe harageze igihe numva yuko oya aho urumva wari umugambwe umwe kandi ni washaka uri kwishura avuga uti kugira ngo uzoronka akazi nuko ubuzinanye n'abana bariya mugabo ivyo jewe ntivyankanze ngo mvuge ngo nzokenera piston nkuko babivuga kera oya navuga nti jewe uburenganzira bwiwanje d'abord
uburenganzira bw'iwanje rero nanumva yuko ari ikintu uwo mwidegemvyo nanumva ko ari ikintu gihambaye n'uyu munsi abarundi imiliyoni 10 na zingahe barakeneye umwidegemvyo mu gihe rero ibwirizwa shingiro ryemera ko abarundi dutandukana mu vyiyumviro vya politiki mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera yuko umurundi wese ashobora gushikiriza iciyumviro ciwe ku buzima bw'igihugu ciwe nta muntu yobizizwa ico rero yo kibuze y'uburenganzira buhonyanzwe niho rero ibintu vyononekara nibatwigorere niba bariko barakorera neza abarundi nta ngorane amatora ageze bazobahunda amajwi niba naho bafise impungenge ngo bahiganywe n'abandi ko batogumana ibibanza byose bafise none abandi boboga ntabandi nabo bakeneye kubaho neza ivyo nibavyumve borosha imitima uburundi turabarundi ntaho dushirana ntaho tuzoshirana umwe wese twubahirizanye hanyuma mwiterambere ry'umwumwe niho hazova iterambere rusange y'igihugu cose mugani twashaka kukumirana ngo duteze imbere umugwi uwundi tuwuhonyange tuzokwama hahandi canke tugume dutera dusubira inyuma reka iki kibazo nyene ndacerekeza kwa Francis Rohero arongoye umugambwe FPI neza ubona ari gikwi cyari gikwiye gukorwa kugira ngo amatora aza yo mu mwaka wa 2025 hamwe no mwaka wa 2027 azabe hari icuka ciza gituma ayo matora azoba yizewe ahurikiwemo na bose yego cyane ariho mukanya honorable Olivier yavuze ati imigambwe iriho kugira ngo iharanyire ubutegetsi ndiko ndaraba mubwirizwa shingiro no mu yandi mabwirizwa nagenda araba mu Burundi ntibavuga icari c'umugambwe twese twaruse twumva ko umugambwe ni mashini iguha ubutegetsi umva imashini iguha ubutegetsi urumva ucushiramo ibitoro hama ugasekeza nyene kugira ngo buronke kandi bamwe baravuga ko babigwaniye gushika ku butegetsi urumva biragwanirwa abantu bakabironka babiza kuya kandi bahashitse urumva ivyo bintu bamaze kubishikako ishitwa amabwirizwa n'ibindi byose urumva umugambwe ntuvyitaho none ubutegetsi kubwawe ga Francis bwoboneka gute nico gituma nariko ndabihera ko ngaho ndabivuga bica binzana no kuvuga ati kijya cokogwa no kuvuga yuko dutegerezwa gusubira kubwira abantu kuvuze ngo kugira amatora agende neza washaka turashobora kuyorobeka twese abantu tukanuma urumva y'abantu banumye byose bica bigenda neza umva umwase tuvuga ati tubihebe umva hari ababibaza kuyahora agacerere bimeze neza sivyo ibi bintu bitegezwa kuva kure cyane kuko umengo inyigisho turazitinya dushaka ko haba inyishu no kubibaza ikorosi iva mu ijuru kugira ngo ibintu byose bimere uko twifuza ivyo navyo ntibishoboka cyo bituma nibaza nti abantu ntibabwiwe yuko imigambwe ari kibanza cyo kwigisha ivyiza kwari ahantu abantu baronkera inyigisho umugambwe urashobora kubaho yavuze Olivier ati hari imigambwe itabaye umva kubaho no kuvuga gufita amahera kugira ngo uje kurwanyira ubutegetsi umugambwe mwisi hari imigambwe itigeze ishikira ubutegetsi mugabe ifise cyo nita influence hamwe abantu bavuga bati bajye abantu baraduhaye inyigisho baragize ibi umenga Olivier atubwiye ati barigeze kwa kubutegetsi batakiba ku butegetsi umengo ivyo boshikiriza abantu ibijanye n'inyigisho umengo vyaraheze ivyo bintu birakwiye kugaruka uno munsi abantu bakumva ibiriko biravugwa umugambwe ugahabwa agaciro kubera ibintu vyiza washikirije uno munsi rero ivyo bidahari turondera bande mu mugambwe abantu baca baduga hejuru nuwo wese yibaza ati ndafise ingufu zo kugwanyira iki duca dutakaza ico nita uburongozi mu burongozi haca hajayo abantu badafise ya mico twumva ibi byose bariko tubaza niho bica biduga ubuze uti rero inyishu yovahe ni nko kushaka kwibaza uti mbega umuntu adafise uburongozi muri we wo musaba iciza ubwo nyene ngo mbega ngo dukora iki kugira ngo aduhe ca ciza twifuza birashobora kudashobokejo birashobora kuba bidashoboka muri aya matora agiye kuza abantu baruko bameze gito gishoboka Olivier yavuze ngo nibagerageze ngo bakurikiza amategeko Honorable Rwasagira ati niboroshe umutima barabi byo kundumva nitugerageze ibihugu rero ntibibaho kukugerageza byategerezwa kubaho kubera hariho intumbero n'umutima w'ishaka rikomeye wo gushika ku by'abantu bifuza iyo tuzavuga ngo niboroshe urumva ni nko gusega iciza ukamengo uri kuragisega byategezwa kuva mu mutima abantu bariko barabikora rero kubganje kumbure ngaho dushobora kuba tutatahuranye neza kuvuga nti niboroshe imitima kuri jewe ndakivuga kuko hariho ukuntu bumva yuko umenga uwundi muntu nta kibanza afise
uburenganzira bw'ubundi nta buhari Honorable niyo vuga nti niboroshe imitima bembere yuko turi abantu twese turi abarundi twese hanyuma nibakurikiza amategeko kuko ahari kugira dufashe muri ubwo butandukane bwacu kugira dushike ku ntumbero imwe nivyo nyene uvuze ndakubwiye nti ivyo ntivyiyadukiza yabi wacu imigambwe twaratahuye yuko ari amashuri yo kwigisha ivyiza twotahura ingene umuntu yagiye araduga n'ingene hashika igihe imigambwe yacu ari imashini zo kurondera ubutegetsi nabo bukaba ari kigwanirwa duca turema abantu babagwanyi abantu bashobora kuba ubusimbira hamwe abantu baza kurondera byose kugira ngo babinyaga abandi ivyo rero bica bitahura iyo nyifato ico rero uvuze ngo ni kuborosha umutima kiraheba kikanka kuri mwe nabo bantu si gusa muri umwanya nuvuga yuko umuntu wese agiye ku butegetsi ntashobora korosha uwo mutima nico gino mbega uwo hajeje wewe hirya yejo wevyo babimeze yoshobora korosha umutima igihe umugambwe wabaye imashini yo kurondera ubutegetsi gica gipfa igihe imigambwe izoba amashuri y'ubugwaneza yo gushikira uburongozi mu kugira ubugirira neza abantu bazoba babirimwo bizoborohera korosha imitima bizoborohera ko gutahura abandi Francis Rohero inyuma yuko uyu mugambwe ubishure ryo kwigisha ivyiza ikindi kintu ubona cyari gikwiye gukorwa niki si nyuma yuko biba no kuvuga yuko twebwe turiko twifuza ivyiza byo tugirira neza ahantu bitariko birigishwa dushaka gukama aho ahatari inka dushaka ibintu tutabirimye mushaka gukama inka mutahe bwatsi yego cyane dushaka ibintu vyizwe ngo mu gihugu abantu bose bashaka ivyiza bose barira barondera ivyiza kandi batigeze babirima mu mico yabo mu byo bariko barakora ivyo rero nico bitahure ahubwo rimwe na rimwe je ndanagira nti burya twava kure iyo mbonye ko dushobora kugenda tugataha nibutse ibintu bimwe vyigishwa mu migambwe nkabona ko abantu bashaka kuvyuka tukagenda tukagaruka naho hari ibintu bimwe vyononekana navuga nti burya twakomera mu bihugu vyacu imigambwe itisubiye ko ngo abantu bumve abantu bwa mbere babagira abanywanyi igihe umuntu wamugize umunywanyi nuvuye ko wamubujije kumviriza ivy'abandi imigambwe ubundi ntiyari gutegerezwa kugira abanywanyi abayiri imbere nk'abarongozi bategerezwa kugira vision bakagira ivyo biyumvira umuntu wese akavyumviriza bishatse hamagatora uwashaka muga iyo umuntu umaze kumuryango n'umunywanyi ni vya bindi nejo ucuzura murabi yaja nibijya bihura n'umujya muntu yavuze urumva umuntu ucumutegeko waramutsa ucumutegeko uwo babonana ntibiba bikira ubugwaneza mu mugambwe wawe ntabanywanyi bariyo nico rero kare Honorable Olivier karavuga jewe ntitwari dukwiye kubifata uko ndifuza ko umuntu yogira ati ikinjana muri FPI no munsi Francis atawa kwiyisi twaye ibyo avuga zibyo gabi ico nivyo kinezereza haraheze imyaka 30 muri iki gihugu nta migambwe twayari ihari umunsi umwe yaragiyeho umva ivyo batwavuga kuri UPRONA ubu sivyo turiko turavuga iyi deburi kuragira mu 45 ntitwari kuyikora none umunsi ntirikiraba ibindi ko ndavuga mu myaka 10 birashobora kuba kuko nubahutse kubivuga ngaha ariko none we ntiwanyishuye ugiye kugira abanywanyi canke ntabuzogira abari mu mugambi wawe babita gute sabanywanyi oya sabanywanyi niki nshaka ko bumva politique hamwe no umurundi wese niyumva ivyo mvuga twebwe turafise namutegereye hari habari mu mugambwe sokuciramwo muvandimwe je nagutegereye burya urubuga rwa politiki yo baguguruye Francis Rohero kagenda hajya kuri stade ibikoresho gashiraho ukavuga imigabo n'imigambi yawe ugataha urumva nuri kararengana arumva ati umuntu ari karavuga reka numvirize ejo Olivier akaja hahandi nawe akagira uko abarengana ta muntu yazibiye ngo biki nibiki nanje uko nuwundi uko abantu wogera ati muri barya abantu bose twumvirije burya ivyanaka narumvise yuko birashe gusumba ivyuriye mugabo yo hazibiye reka songora ikiganiro kigira gihere Francis ivyo bintu rero turiko turavuga ntibizoba ari uko ibibi vyaheze ivyiza ntibiza kuko ibibi ababikora baheze dutegerezwa kubikora uno munsi nyene kugira bibe je ndiko ndiyumvira barumuna bacu abana bacu kugira ejo mu myaka 5 mu myaka 10 bashobore kubikora nuko dutangura kubivuga uno munsi kuko ivyo muri ko murasaba abo mubisaba no muri iyo migwi yanyu nivyo ndiko navuga
biragoye kuko ntimubigaragaza hari abantu bidakunda nivyo ariko aranambaza ngo tugira abanywanyi ego umuntu arashaka kuba mu mugambwe kuko yabaye imbere ico bita abadministratif bari mu migambwe mugabo nitubwire imigamba abantu tubikore bibe ubuzima bwabo kandi tugeza kubahuka kubikora kurindira rero ngo ubwo burenganzira ngo buzoba buzogira gute bitegerezwa kujana n'ibihari uno munsi nico gituma rero kugira nishurisho kibazo sindiko ndipfuza ibitangaza uno munsi igihe bodukundira ko igihe yasavye bakaza barorosha bikeya byoroshe ahanini numva ibikorwa bikuru biza kuva kuri jewe iyo nzi ko umuntu ari kararongora hari ivyo atankundira ngerageza gufata muri bike ampa nkaza ndaduza nkagenda ndakora kugira ngerageze gushika kuvyo nipfuza aba bantu benshi bariko baradutwara kuva kuri UPRONA gushika kuri Frode Bona CNDD ntivyaboroheye kugira bahashike hari ivyo bakoze kugira bashike nuno munsi kuja gusaba utwara ngo mpa vyose nawe uziko mu mutima wiwe atabitanga tuzoguma muri ibiganye byo gudusaba ahubwo abantu nibakore bumve bati ikinzogishika ko bukebuke bagende baragikora kandi bumve ko bacishinga Olivier Nkurunziza urongoye umugambwe UPRONA ukanaba nicegera c'urongoye ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi ni igiki cyokorwa kubgawe kugira ngo amatora yimirije mu mwaka wa 2025 n'2027 azaba amatora ahurikiyemwo bose kandi yizewe n'abarundi ubwa mbere icyo navuga Francis yavuze ko ndavuze yuko umugambwe ari imashini ija ku butegetsi navyo navuze ko ari inzira nagereranije abarundi bava bavyumva nabi imashini je navuze ko ari yo nzira idujana ku butegetsi uko rero abantu babategura ni yindi ngendo mu mugambwe wari wo wose ubwa kabiri ikintu gikomeye nari nabivuze no kubahiriza amategeko uno munsi uretse ko imigambwe by'ukuri naho twavuze yuko umenga twigisha ibintu bibi habe namba mugambwe nta bintu twigisha bibi byo kwicana by'imico n'imigenzo ndafatiye mugambwe badasigana abavyigisha nta mugambwe numwe ndigera mbona amategeko yabo ingorane n'iz'abantu bari mu mugambwe uyu mugambwe uzana abantu ukuye mu mico itandukanye ugashira ico ntitwogihuza uravye inyifato z'abantu bita abanywanyi ugacubona ko batigera banahanwa bamwe ivyo nivyo ndiko navuga no kuvuga abantu badakurikiza amategeko agenga uwo mugambwe wabo abantu bigendere nabi ndazi ko ngiye mu nyigisho za senere batabavuga ngo genda wica umuntu ugenda ugire nabiki ivyo ntabiriyo kandi wo cumenga mu mugambwe nta bantu beza bariyo mu mugambwe hari abantu beza mu Burundi bariyo ibi byose Francis ariko aravuga ni ibintu bitegezwa guhera mu ndero z'abana bacu kuziko mbega abavyeyi twigisha iki mu Burundi catwishe nuko ubwa mbere twakoze twigisha abana amacakubiri y'amoko y'intara murasongora ikiganiro gisa n'igiheze icya kabiri nuko rero twavuze ati bamwe b'intwaro bo hasi ku mitumba nibamenye yuko imigambwe ifise uburenganzira bwo kuja ku mitumba kandi leta tuyisaba ko mu kuja mu matora abantu batarahinduka ngo bareka abantu bakorera imiga mumenye yuko amatora acamera nabi kuko aba administrative de la base namanibaza ko ahubwo hariho uruyeri guko umwe abahikete bagaca bababwira bati muraza kubankira ivyo nivyo dukwiye kumenya kuko nta mukuru w'umutumba yategerezwa kwanka itegeko musitanteri yatanze ibi rero nivyo dukeneye kumva ko kubaha inze menga musitanteri yaciye amubwira ati reka ndabaho ruhusha hanyuma nibaza murabankira muronke pretext ivyo ni ibintu dukwiye gutora inyishu kugira bitora inyishu ikindi rero naco twigaruka ko kugira amatata hera mu migambwe natwe turafise ingorane demokrasi interne iracatugoye biracatugoye turacafise ibibazo Francis yakigarutse ko kiratugora kuvuga mugabo natwe nyene education ya demokrasi interne haraduka abantu bagatera akajagari hakaba ingorane hanyuma rero no utwara ashatse kubarongera umuryango acaho nyene kagaca fatira kwabo kugira akora icagomba mugabo no mu migambwe hagati zacakwiye kugira ingendo ya demokrasi interne kugira ngo amatati twumve abanywanyi bacu ico bipfuza nico boshikiriza kuko bitagenze uko na abantu barasoma amategeko bakayacamwe gucyo nyene yego reka rero ndabashimire kuko mwese mwahurije ko kugira ngo amatora yimirije azagende neza hakwiye gukurikizwa amategeko uko yanditswe atari uko umuntu avyiyumviriye ni kuri izo ntererano zanyu rero duciye dusozera kino kiganiro ku nama reka nshimire Honorable Agathon Rwasa urongoye umugambwe CNL wakoze kwitaba muri kino kiganiro mwakoze namwe kudutumira muri kino kiganiro n'ikindi gihe muraturya kara
turiteguye guterera kugira ngo twubake Burundi bwa bose. Murakoze cyane. Francis Rohero urongoye umugambwe FP ineza wakoze ku ntererano muri kino kiganiro. Murakoze cyane kudutumira no kuduhuza n'abagenzi. Ego. Reka shimire na Honorable Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe UPRONA hamwe akaba nicegera c'urongoye urunani ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Olivier wakoze cyane. Murakoze cyane kandi nifuriza abarundi kubera kuwa mbere n'umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi ndabifuriza n'umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi. Murakoze. Ego ndabikebanuye na Gahwane. Una.